Naho ibitigiri vy'abanyeshuri binjira mu ndaro muri ETS Kamenge bitarakwira, umwaka w'ishuri watanguye ukuri kwamye ku runo wa 18 Nyakanga. Umuyobozi w'ishuri Jean Bosco Nzitonda agasigura ko biteguye neza naho bagifise ikibazo c'abarimu bakukurutse batarasubirizwa. Mu myiteguro rero nivyo imyiteguro itegura umwaka wa 2023-2024 kuri ETS Kamenge twarawiteguriye kuvyo dushoboye mu mpande nka zose. Tuba tumaze imisi twitegura nyene kuzokwakira abanyeshuri mujanye n'aho bazicara mu mashuri, intebe bicarako byose twagerageje kuzisanura, twagerageje kuja mu buraro kuraba aho abanyeshuri barara, tugasubiramo ibitanda byashoboye kononekara, aho bafungurira naho nyene tumaze imisi tuhategura. Mu myiteguro twagerageje gukora turabona ko nka byose bisa bimeze neza, ingwara zose zishobora kubura. Ku ruhande rw'abigisha nivyo hariho abigisha bakuja mu zabukuru, abo rero bashikiriza isa ntibarasubirizwa, turabona abashasha baje, mugabo ikibazo twamaze gushikiriza kwabijejwe na cane ku bushikiranganji bw'indero, ari nabwo twese tubarirwamwo mu bijanye n'indero. Aho rero turafise n'umwizero ko tuzoronka kumbura bazosubira abagiye mu zabukuru bakutse. Ngo kubijanye no kubafungurira hariho akarusho kuko leta yadugije amafaranga yo kubafungurira akava ku 900 akaja ku 1400. Bijanye no gufungura abanyeshuri, muherutse kumva ko ubushikiranganji bw'indero bwarashizeko akantu kiyongera ku mafaranga bari batukunda gutanga umunyeshuri afungura ku munsi ku munyeshuri. Mu myaka iheze baratanga 900 ku munyeshuri kandi ku munsi, ubunye barakongera amafaranga 500, ubunye yagiye ku 1000 n'amafaranga 400 ku munyeshuri kandi ku munsi. Murumva rero ko akora akantu konyene gakomeye ubushikiranganji bw'indero bwashe gushira mu ngiro. Aho mwomenya ko ku banyeshuri barenga 2500 bitezwe aho kuri iryo shure, abagera ku 600 gusa nibo bamaze kuhashika.